Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza nga muri kino gitondo. Reka ndabifurize kugira intango nziza z'indwi twotanguye. Reka ndabifurize kandi kuzoronkamo ibyiza byose mwifuza. Ndabifuriza kugira agatondo keza, ndabifurize kugira akazi keza mwebwe mwese bariko baratwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu ayina yanyu. Mubandanye kumviriza amakuru aremere cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze muri kano gatondo rero by'umwariko ko kwa mbere igenekerezo rya 24 Munyonyo 2025 niteka n'umunezero nangere gusubira kubahereza mwiriwe cange mwaramutse ivanye naho muherereye. Reka mbabwire rero ingingo nkuru turaza kugenda turagarukaho cange turibanda muri kino kiganiro cyacu. Mu Burundi hari video ikomeje kugenda irahanwanwa ku mbuga ngurukabumenyi. Ni video kandi irateye agahinda karemereye cyane. N'umunya Australia wari uriko arahereza igiturire umupolisi umurundi uko byuma bigaragara nyuma y'uko uyu munya Australia asanzwe aragenderera ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi arabisura, aho rero yagiye kugura carte simu ariko umupolisi agaca aramuhagarika maze akamubwira ko atari kuriyo kuba yofata amasanamu. Uyu yatanguye rero nyine ko bojya mu giciro cy'igiturire. Iyi video irakomeje gutrendinga cyane aho abantu benshi bongeye kumvikana baranenga igipolisi c'u Burundi nkuko biboneka. Ntiharamenyekana iki gipolisi c'u Burundi kiraza kuvuga cange gukorera uno muntu uno mupolisi wabo, ariko kandi uno munya Australia yavuze yuko atazogaruka nga mu Burundi kumvo z'ibyo rero yahaboneye mu misi mike yarahamaze nkuko byoma biboneka cange nkuko byo bigaragara. Ndagaruka kandi kubigendanye cyane n'umutekano ukomeje kunyuka nga mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu gihe ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Ingabo z'u Burundi FDNB zirafatanyije n'igisirikare cya Kongo FARDC barakomeje kugaba ibitero biremereye cyane mu bice bigenzurwa n'umwari M23 ndetse na twirwaneho haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Ibikomeje by'umwariko gutuma benshi mu banyagihugu bashimangira yuko umutekano ukomeje kuzamba ku rwego rwo hejuru. Ibikomeje gutuma kandi abakurikirana hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse birafata indi ntera cyane. Ni mu gihe kandi u Burundi bukomeje kugira uruhare rumere cyane muri ino ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo, ariko nanone nabwo busa naho buriko burikingira kuko iyi ntambara ikomeje kugenda isatira bino bice rero ikumeje kuba yagira uruhare rumere cyane mu gutuma ibintu bishobora kuba byahindura isura. Nandi makuru irakomeje kugenda aragaragara yose tugiye kuyarabera hamwe rero muri kano gatondo. Nuko mwese ndabaramutsa abariko baratwumviriza bari ngaha mu Burundi, abari ngaha mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari by'umwariko mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese reka ndabaramutse kandi ndabifurize kugira ibihe byiza cyane. Nyamuneka ari ubwa mbere ushise ngaha reka ndagusoption kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangiza ku nsi zawe imbarazi ko twibanda kuyagezweho nyine. Reka ndakubwire ngo kandi niba utameze neza kumbwira ngo komera kandi wihangane uyu mwanya niba bitufashe neza ejo bica birahinduka bikaba byogenda neza cyane. Ikaze mwido nido ya makuru agezweho. Hari video ibabaje cyane kuri YouTube yerekana umupolisi w'u Burundi yakira igiturire nkuko byoma biboneka. Ni video y'umunya Australia Luke Damanti yerekana urugendo aherutse gukora nga mu Burundi. Arasanzwe arakora ama video menshi cyane ariko aragendera ibihugu bigiye bitandukanye ijya nino mu isi. Muri iyo video kandi harimo rero agace yerekana agiye kugura carte SIM cyangwa se SIM card ya iPhone. Umupolisi aca aramwaka kamera amwagiriza ko rero atari kuriwe gufata amasanamu. Rero haca hatangura ikiganiro cy'amafaranga umupolisi akeneye haratanzwe agera ku 50 by'amarundi. Luke Dama kandi avuga ko atazigera agaruka mu Burundi kubera ibyo rero yahaboneye mu misi 5. Video yiwe imaze ku rubuga rwe rwa YouTube iramaze kurabwa n'abantu barenga 200,000 mu bihugu bitandukanye rero ku isi. Igipolisi cy'u Burundi kandi ntacyo kirayivuga ko cyangwa
cyangwa se ngo kigire icyo gisigura. Kurwanya ibiturire bihera mu nzego zo hejuru gusa, benshi barabona yuko mu nzego zo hasi bidaca birahagera, ibikomeje gutuma rero abakurikiranira hafi ibibera ngaha mu Burundi babona yuko igipolisi caho kigifise akazi karemereye cyane. Iri ni ibara rero mu gihugu Faustin Ndikumana aherutse kuvuga ingene rero Burundi bwamunzwe n'igiturire canke na ruswa guhera mu nzego zo hejuru, cane cane yanibukije akarorero k'igihugu by'umwariko ca Singapore cyarateye imbere kibanje kurwanya ibiturire. Intwari yatumye rero nyene icyo gihugu gitera imbere, ivuga ko rero kurwanya ibiturire bimeze nko gukubura ingazi zo mu nzu ya etage, ngo rero uhera hejuru amanuka hasi nkuko byuma biboneka. Igiturire kandi by'umwariko igiturire nticyarwanywa guhera muri Ntare Rushatsi House gushika hasi, ntacyo bizomara nyene. Kumbure umupolisi ajya 50,000 by'amarundi arashobora kuzohanwa, ariko kandi by'umwariko nitutahana ugurisha abasoda muri RDC urya amamiliyaridi y'ubutare, usohora by'umwariko amamiliyoni yo kugura igitoro ntikiboneke, uriha amafaranga yo gutunga indege itabaho, urya amamiliyaridi yo gukwiragiza inkwavu mu mitumba yose y'u Burundi, ariko by'umwariko ntizitangwe. Ntaho rero nyene tuzoba tuvuye, ntaho tuzaba tugiye. Abarundi benshi baragize by'umwariko agashavu ku mitima yabo nyuma y'iyo video iriko irahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana uburyo rero igipolisi cy'u Burundi ubona yuko ari igipolisi giciriritse, ndetse ari igipolisi gushika uno mwanya by'umwariko gisa by'umwariko n'icyataye ikuzo ku rwego rwo hejuru. Ibi biratuma bamwe rero nyene bavuga yuko igipolisi cy'u Burundi gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo biremereye cyane kuko byoma bigaragara. Naho mu buseruko bwa Repubulika Rusange ya Kongo ibitero bya M23 ndetse n'indege z'intambara za leta n'abacuditse nayo barimo ingabo z'abarundi FDNB biriko birazunguruka ubuseruko bwose bwa Kongo, birakomeje guteza umutekano muke. Bukavu kwigerekerezo rya 21 mu Nyonyo 2025 mu gihe indege z'intambara zitirirwa FARDC n'igisirikare cya leta ziko rero nyine zirabica bigacika mu Mikenke ndetse na Rwisankuko. M23 nayo ibandanye irigarurira ibice bitari bikeya, bigatuma burindwi haboneka igicapu cy'umutekano muri Kivu uko ari zibirire z'umwariko hagati yo gutera amabombe hafi y'amakambi y'impunzi no gufata ibindi bice. Uburengero bwa RDC buriko rero burinjira mu bihe bidasanzwe by'umutekano mu mabara aremereye cyane, mu gihe ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bikomeje kugenda birahindura isura. Indege z'indwanyi kandi zitirirwa FARDC ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi zarateye kuri uyu wa gatanu ibice bya Mikenke ndetse n'ahitwa Rwisankuko muri teritwari ya Mwega mu bumaruko bwa Sud Kivu. Amazu menshi cyane kandi yarasituwe, ariko kandi nta muntu n'umwe biremezwa cange ngo bivugwe ko yoba yarapfuye nk'uko bivugwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'andi masoko agiye atandukanye nga muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Indege z'intambara zarateye hafi y'inkambi yabateshejwe izabo, ndetse by'umwariko amazu menshi yarabonowe mu buryo budasanzwe. Twifashishije amasanamu ariko arahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi, biboneka neza yuko amazu menshi yarabomowe arangirika buryo buremereye cyane. Imikenke ababibonye baremeza ko indege yarateye hafi y'inkambi yabateshejwe izabo n'ingwano b'abanyamurenge. Igisasu coba cyaraturikiye hafi y'inkambi biratuma hononekara ibintu bitari bikeya, ariko ntihigeze aratangazwa niba hari ababa barabiguyemo. Ku bw'ayo masoko nyine iyindi ndege y'intambara yarateye zone ya Rwisankuko, iyindi yarabonetse muri teritwari ya Warungu. Amazu menshi yarasambuwe muri Point Zero, agace gasanzwe nako karagaragaramo ibitero biremereye cyane ku rwego rwo hejuru. Ibisasu byoba nyine byarahitanye amazu menshi cyane abamwo by'umwariko abo mu muryango w'ababembe muri zone yitwa Point Zero mu ntara. Nta muntu ariko yapfuye. Abanyagihugu bemeza ko indege nyinshi zarabonetse
muri ako karere mu ndwi iheze cane mu bice bya Mikenke ndetse n'aha Rwitsankuku. Ivyo bitero kandi birabaye mu gihe hariko hariyongera ibitero bya gisirikare mu misozi miremire ya Sud Kivu kubw'amashirahamwe yigenga y'iminembwe. Abasirikare benshi baribonekeje by'umwihariko bavuye imikarati muri Point Zero, Kipupu ndetse na Rogezi, mu gihe by'umwihariko ibitero biriko birategurwa na FARDC Wazalendo ishigikiwe na Kinshasa hamwe n'abasirikare b'Abarundi. FDN kandi yarungitse abasirikare baba by'umwihariko ibihumbi 10 mu biseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo gushigikira FARDC, nk'uko rero bivugwa n'amasoko menshi cyane yabajejwe umutekano. Muri iyo ntara kandi M23 irafashwa n'umugwi twirwaneho ugizwe n'abo muryango w'abanyamurenge. Uwo mugwi waratumye M23 ibandanye kwigerura ibice binini cyane nafata territoire ya Shabunda, kuko bivugwa n'amasoko mu banyagihugu. M23 umuhari wa kera witirirwa abatutsi rasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza kandi indongozi za Kongo kuba nyine zitarubahirije ibyo rero ziyemeje mu kwinjiza abasirikari bawo mu nzego. Uwo mugwi wiyunze kandi by'umwihariko mu runani rwa gisirikare na politike Alliance Fleuve Congo rugwanya Kinshasa. Urunani M23 ruragenzura imigwa mikuru ya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu hamwe n'amazone menshi cyane akomeye atunze ubutari kuva mu ntango z'uyu mwaka 2025. Abahinga bawoni ndetse na leta ya Kongo baragiriza u Rwanda ko rero rwarungitse abasirikare hafi ibihumbi bishika muri 4 gushigikira M23 mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kigali yarikira ibyo ngibyo irabihakana, by'umwihariko ikabivuga yuko ibyo ngibyo atari byo, ataruhara ifise muri izo ngwano ziriko ziraca ibintu zirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mbashimire mwese, tugereke mu kanya.